Koli, let's do it again. Mchezo ulianza toka enzi zile. Chanda kivuga ko FIZZO wabivuze nyene novuga ko yakoze amakosa kuko guhanura umuntu ati iki kintu kikwiye kugenda uko nuko nawe ufise ukuboko ushizemo kugira nawe gishobore kugenda uko uko niho ushobora kumbwira ngo wambara nabi udashobora kuvuga ati tora na 5 ugende ugure n'impuzu zo muri sura basi wambare wofu muvyihorera ko umuntu atashushoboye kumufasha mushobora kumuhanura kuko hari gihe ivyo oye ubumwumva ko bishobora kuba kubera kubura uburyo byose bibaho rero wowe kubera ubu bishoboye akumutora kanenge koresha amafaranga hamumuhe agende kurondera ivyo ukeneye hamamote nkuko ubishaka byanavuze ngo ko n'abastari mu bo mu Burundi nyine like ngo banuka bawekiya bakoresha amajambo ariko bamwe bakavuga ati ku ruhande rw'iwe ashobora kuba yavuze ukuri bivanye nuko kuko si bose bambara neza kandi urazi yuko ubuzima ukuntu bumeze ni gutahura yuko utegerezwa abantu benshi hari abantu benshi baciye mu buzima bo bari kuno munsi bameze neza cyane baciye mu challenge atandukanye mabi ariko uno munsi tubabona nyene ebana baguma mu mamodoka yabo bisigura yuko burya ubuzima bubi kubuca munsi sempre kandi ubonye umuntu ari mu buzima bubi nibisanzwe kubera ko ejo ashobora kuba kizina giye ugasanga arabaye umuntu muzima sikose en fait nibaza nimba nakadashoboye kuronka deodora isigo no munsi kuko ubuzima novuga ko ari nk'isiguro y'amajambo agoye kuko uno munsi urashobora kuba ufise ejo ukabura no munsi ugasanga urabuze ejo urafise rero ivyo oye nibaza kata muntu yo bihagarara ko kuko umwe wese n'ubuzima babayemo kuko umuntu ushaka kumwabrija ngo kora iki iye atabushobozi bwacu afise en fait nibaza mu bo bavuze ego yavugiye muri rusangi kuko yavuze yuko umuntu amota ari umwe wenyene bamaze kuvuga yuko uwo mota ari umwe wenyene ari dramatique nizereka abandi bose bavuze ko banuka hama kandi ndazi nawe tiri uraca higa no hino mu wastar banuka nibaza ko Big Fizzo atari sindi ko ndavuga ngo ko ndumufana wiwe nibaza ko mu banuka atari ego birashika nitanze ko akarero hari bamwe bantinya jewe bagutinya kubera iki sinzi baragutinya kubera ko vyibushe wowe wibaza ko ari iki none we nturibaza wicarana uvuga ati burya abahungu nje barantinya kubera mvyibushe yo bari impamvi kanaka Hello my people, hello my big family. Amahoro y'Imana bane namwe abakunzi ba Star TV iyo mva mukagera ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndazi ko muri benshi mukunda ibikorwa bica kuri Star TV all the way from Burundi all the way from East Africa call me Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Kumararungu Love in Town ubeshi life story umukozi wo mu nzu ibyo n'ibigana bica kuri Star TV I'm Star Boy the Ship mwebwe Star TV turi kumwe n'umwe mu ba mama cyangwa n'umwe mu bigeme reka ndamwita mama kubera ko ujyanye naho buri umwigeme burya bavuga ati niyo tuja uko biba biri kose uri umwigeme ashobora kwita umumama uri umumama ugashobora kwita umwigeme je niko ndabizi niko ndavyumva aho sanzwe nebereye karibu cyane mugambi bwa Star TV ku ncuro ya mbere welcome my sister murakoze cyane umeze fresh ndashimira cyane gose ego wanyoye icyayi Niyaragira amasaha yose amasaha naragera turi saa 6 ugomba ube nk'abapanekoti usanga banywa icyayi saa 6 saa 8 icyayi twikinywa amasaha yari yo yose ajeje shika muhira nkaza ukanzimana icyayi saa 6 saa 7 nturugikunda ukankubita icyayi saa 6 saa 8 ugikunda dahigo ivana n'ivyo ufata we yatagikunda we muri yo urumva ko muzimana icyayi saa 6 oya umuntu muzimana ivyo akunda shaka kumuha ivyo adakunda ariko je vyongora kuzimana icyayi mu saa 6 saa 7 nisanzwe anagikunda ureka kumuzimana kubera umuntu rero icyo akunda cyose urakimuhereza iyo aje umushitsi mu rugo akavuga ati je nkunda kino bitukimuha ashobora gukunda ivyo ntafise cyangwa agakunda umuzi w'ibuye haje umuzi w'ibuye kuri wewe no wa ariko ivyo tuvyihote oya umuzi w'ibuye hajya ku muntu buriho kandi uvuze ati je umuzi w'ibuye kuri jewe no umuntu azagutahura avuga ati umuzi w'ibuye nyene urabaho kuri jewe umuzi w'ibuye no nyene nane nk'umuntu avuga ati fata indege utashobora kuyimuriza wavuye mu mbere ariko aradutwara sha
Okay, ramutse abakozi ba Star TV kuko nabo urumva ko twari twamaze gutangura ikiganiro ariko reka iyo tugeze ahantu hano ko tumenyere mu gihugu cy'u Burundi iyo ugeze hano raramukanya ukabasuhuza ukavuga ati bimeze gute ngaho mwaraye neza mwiriwe reka rero turamutse abakozi ba Star TV nkuko ari ku ncuro ya mbere muzamugambwe bwa Star TV jewe umuntu ambwiye ati mfashe kino kiganiro ndaza nkakigukoresha kandi kenshi ari genza n'abantu usanga batamenyerewe na cyane mu biganiro nyene by'ahantu henshi avuga ati no muntu nuwo kuzamura karibu cyane ramutse abakunzi ba Star TV ku ncuro ya mbere mabuja ndabaramukije cyane abakunzi ba Star TV ego nizere ko mwaramutse amahoro ego hama turabashimira bameze neza cyane okay amazina niswe n'abavyeyi nitwa Nduwimana Diane ego ayo tiswe n'abavyeyi nayo ayo niswe n'abavyeyi umva niswe n'abavyeyi ego hariho Dishulove hakaba Nyamunini umva bivana n'ibyo babona kuri Nyamunini turabibona ariko bavuze kuri we tukerageje kuri ibiro byariyongeye byarabaye byinshi niko sanzwe ngana Diane yakuza ngana uko canke yagiye kuvyibuha amaze kuduza imyaka niko navutse usivye ndi kwishura nyene kubera ivyigwa biba ari byinshi ivyigwa buga birondesha waragira stress ko naragabanutse gato ndi kwishura ariko umubiri wanje n'umubiri nyene munini eko turaza kugaruka ngaho onye ku mubiri wawe ari munini Dishulove naje cyavuye Dishulove ngani kubera ndi umuntu afise urukundo ukunda buri muntu wese no mwasi ndamukunda umukunda mu buryo bumeze gute gituma ndamukunda umwasi ni kubera ubuzima butagira umwasi budatera imbere no mva ndamwase byose bingana bingahe sinotera imbere kandi ndatahura yuko ubuzima bwose butegezwe kugira umwasi kugira butere buje imbere kandi ubuzima butari mu umwasi bavuga ati ntabwo bari ubuzima abantu bavyibushe kenshi baradushinja canke bakabashaka kuvuga ati abantu bavyibushe ntacyo bashoboye akazi ni zero hageze no kwavyo mu rugo niko bimeze kuri Diane si kometse ego nkuko prenye nuroroshe nkuko abakenyezi babiririmbye je ndi maboko igihombi ko nakazi kananira ngira ako ntariga nyene nandi nta kazi kananira ubuzi bwose urabushoboye ego gose uri ready yo kubukora uko tayari uriruka kwiruka ni kawaida ese ndi umusportif hamba kacho kwita Nyamunini gute sinzi kubera nyene umubiri ari munini nawe ngo natari ko ngana wabaye munini kubera sport cyangwa wabaye munini kubera ivyo kurya imirire no ubuzima bwanje nyene famille yacu twese turavyibusha niyo mpamvu uba nta kuntu nari konda kandi abandi bavyibusha aho bari kuca banyitangira biroka bashaka kwitangira biroka kubera ko wafunga utavyibuha kuburira abantu bose kuko bo baba bavyibusha urumva baca bibaza ko bankuye ahandi umuvyeyi wanje w'umumama niwe yari kuba bihombeyemo yari guca baza ati raba mu mere ntabe yarasohotse hanze y'ibigo abandi bavyibusha b'abahungu akavuga ati burya abantu bavyibusha b'abahungu usanga cyane usanga n'abigeme batabakunda cyane abigeme bakavuga ati Jesse ushobora gukunda ikintu kinini cy'igihungu lahi cyariho ibintu kitoshora mu rugo nibishika ku bakobwa nabo bakavuga ati abahungu gasanga barabashinja ubuvyibuhe bwanya ati abakobwa bavyibushe wapi ntacyo botumarira ego birashika nitanze ko akarero hari bamwe bantinya jewe bagutinya kubera iki sinzi baragutinya kubera ko uvyibushe wowe wibaza ko ari iki none we nturibaza wicarana uvuga ati burya abahungu je barantinya kubera mvyibushe biba ari impamvu kanaka hariho n'ababimbwira ngo ntitwogushobora ariko jewe bivana n'ivyo babona bakubwira ko batogushobora kandi amagu y'abantu aratandukanye hari abakunda banini hari abakunda bato bato ego bisigura yuko uvuga ati hariho abafise amagu kuri wewe n'abadafise amagu kuri wewe kandi sinobibahora okay message itumera abo badafise amagu kuri wewe ngumva ubabwira iki ari byo baba bagushinja ugasanga sivyo ukababwira ati burya n'abantu mugira ubwo bakuri jewe canke mwamuntinya burya Diane ndo sishobora kwinjira mu buzima ko mwese vara nuko abona ibintu umuntu wese nuko abibona si ubona ko Diane atashoboye
ntacyo bitwaye ubona ko ari icyo ashoboye icyo niyizi ko gusa nuko nzi ko nshoboye nta kindi urakazi yes ugaga Star TV turi na Diane ariko neza na neza nibaza ko namutume ubwami bwa Star TV kugira tuyage na cyane cyane about akazi kiwe uno musi nimba ari kuri rezo social turi ngaha kugira dukore ikintu bita promotion turi ngaha kugira tubaze ibibazo nkuko bamaze imisi babivuga turi ngaha kugira dukore promotion y'abantu bafite impano zitandukanye abantu bafite ibyo bakora kugira impano zabo zizamuke zigere kure canke ziduge tuzishikane aho tuba dushoboye nka twebwe nk'aba YouTuber cyangwa aba journaliste batandukanye so uno munsi usanzwe ukina filme yego cyane ugukina filme kwawe nibaza ko kugira uje muri filme hari mpamvu uvuga ati reka nje muri filme neza na neza imbere hari ikibwira wimvira ati reka nje gukina filme nka Diane kuri wowe wibaza iki filme wayigiyemwo ushaka iki neza na neza en fait ces films kono vyatanguye nakuze ndayiyumvamwo mbonye abandi gene bakina ariko gusa bikananira uko ndabijamo ariko campora n'umutipe yitwa Brayton abazambi ariko avuka inyanzarake arambwira ati wewe urashoboye kandi abantu bagukikuje ntibabona impano ofisi yariyo yabayibona babagukurikirana cyane canke bakagutera intege ego kubw'ibyo ndamushimira cyane narinjiye muri filme we ndiko ndagerageza kandi nizeye ko nzoshika kure muri filme watumye uyijamwo ari Zambia ego kugira abone kufisha impano vyagenze gute je sinzi ico yarabiyeko canke wari umucuti wiwe aravuga ati burya we sinokuvyaza umusaruro like nk'uko usibye ko asanzwe ari uvuze ko yabonye impano yawe bisigura yuko wakinyana keke para arayibona umuntu ushobora kumubwira ko afise impano atarakina sinari bwakine na rimwe kandi asanzwe ari umu director nta nubwo tunazinanye nyene tuvugana kuri phone bisanzwe ego ushobora gukina filme umaze gukina filme ariko umuntu wese abafise ikintu avuga ati nimba ngiye gukina filme ngiye kurondera yiki Diane ngiye muri filme agiye kurondera yiki ngiye kurondera ubuzima nabifasha nk'akazi nk'uko abandi bose bafise akazi uno munsi ko muri filme uba hagukurira ikintu ukavuga ati uno munsi ndabayeho kubera filme en fait ubu navuga ko nkiri hasi kuko ntaco ndahakura ariko ico nizeye nuko nzokihakura reka tubabwira abagitanga rero bagira ico baguhereje kugira ugire uco hakura nzoba mukoze uno munsi uvuze ko ufise impano utangiye gukina neza na neza filme usa n'uwisununuye kubera ko utazi ikinyekera ugiye kuzikina ubu ngubu nibaza ko kera ngira ntari bwabibone neza ntari bwamenye ivyo ndimo ariko ntiwari bwabona ivyo urimo ahubwo ntiwari bwabona ivyo ukwiye gukora kubera ko uvuze ati ntiwari bwabona ivyo urimo bisigura ko wari watanguye gukina ariko utari bwabona ivyo urimo sinari bwatanguye gukina ko nanguye gukina mu mwaka wa 2022 niho nanguye gukina apare yo kuvuga gikuri kurabikora nk'akazi kugira ubeho naho atacurabona nyene gikwiye hari ikindi kintu filme zoba zigufasha mu buzima bwawe busanzwe kamisi yose nibaza ko atashe ziramfasha kubera bivuga ko nkiri mushasha sindabimenyera cyane bisigura ko uracirondeza bisigura ko hano ku bugari bwa Star TV mu gihe ukirondeza hari byinshi ucifuza hari byinshi uba wifuza ku bafana hari byinshi uba wifuza ku barundi ndetse n'abarundikazi hari ikintu uba wifuza kugira abarundi n'abarundikazi muri umwanya mu bugari bwa Star TV uba wifuza kugira iterambere ryawe uribone kugira ushika wifuza kugera canke ushore kuronka ibyo wifuza kuronka ico nifuza gushikiriza abarundi nuko twokunda ivy'iwacu bakadushigikira twebwe nk'abana b'u Burundi ego kugira natwe tubashe gutera imbere kuko umuntu atera imbere ateje imbere n'uwiwe n'ubu umunyamahanga azoza kuduteza imbere ariko umurundi wacu yaduteje imbere ego uno musi nk'umukinyi wa filime ari mu bwami bwa Star TV kugira atera imbere dukuremo ivyo byo kuba supporting kubera ko uno musi ashobora kuza kugusapotinga ari ugasanga ntaco uri kuraba nka Diane hari ikindi kintu waba wifuza ko bogukorera atari ico kuvuga ati kubera ko uno musi uri kurakina filime uravuga ati ndifuza gukinana na kanaka ndifuza gukinana n'uriya kubera ko nabonye uko nakina nabonye yuko ari ahantu hongeza birashikanye n'uciyumvira ico kibazo canke nimba bishikuka cyumvira wifuza ko bogufasha iki nk'abakozi ba Star TV kugira Diane impano yiwe igaragare neza mu bantu
jewe ca mbere na mbere ndifuza kwanza gukina na Mutama Joseph Kimoko, sivyo ko vuba Imana bikunze dushobora gukinana. Joseph Kimoko nuwa ujya umuntu yakinye Indoto TV, Indoto film. Murundi. Ego no Murundi. Hama nkifuza gukina na Fanny Ravine. Ukamurondera none Fanny none sinabonye yoroshe. Arayaga kweri mwicaye mukayaga ibintu bizogenda neza cyane. Yeah, naramwandikiye kuri Facebook sinzi ko ari kibazo biragoye. Ya Facebook biragoye. Je nanje abantu banyandikira kuri Facebook usanga vyagoye usanga Facebook usanga ufise message nyinshi kandi ari gutaba interest nayo cyane. Mugabo umuntu urondeye contact ye ukamutelefona apere semba mbona kuri WhatsApp. Je nirefonye kuri WhatsApp ku ncuro ya mbere sindakuhitaba. Ncuro ya mbere uramanza ukanyandikira ukamvugisha. Mugabo nyapere kuri WhatsApp mshasha biragoye gusokuhita kuko ntubuti vyari byo. Urarondera contact ye ukamutelefona apere sempe cyangwa ukamwandikira Instagram. Ugasanya ibintu vyafashe inzira. Sivyo none. Apare gukina filme Diane hageze ngo akora ikineza na neza mu bundi buzima busanzwe. Navuga ko ivyo nkora nyene nubwo atari akazi karekare ariko ndabizi yuko nako nyene karafise ivyo kamfasha muri bimwe cyane no muri ibi vya filme karafise ico kamfasha kuko ndashobora kuronka déplacement yo kuja iyo tugiriya tournage nifashishije kuri ako kazi nkora. Mu buzima busanzwe ndasuka. Nkadandaza n'amameshi. Urazi gusuka. Ariko umuntu ukamusuka ibisuko bigasa neza. Urasuka n'abahungu? Nta muhungu ndasuka. Usuka abakobwa cyane. Yego. Narinze turasuka n'abahungu sijya kwafi tukunda kwisukisha like nyine izi model nyine. Wapi ko si byinshi ndamenya gusuka. Yego. Hari ivyo uzi n'ivyo utazi. So uno munsi muri umugani bwa Star TV nuko nifuza yuko nimbura umugenyi wa filime ari benshi badukurikirana n'ababifuza gukinisha abakinyi ba filime batandukanye. Si agukeneye kugukinisha muri filime kubera ko uno munsi nimba bakwita Nyamunini hari gihe hokenerwa Nyamunini mu filime kanaka kwa Berindo wawe cyane kwa Fanny bagaca bagateka turondera uriya mu sister aje muri filime yacu akaba nk'umumama muri isene kanaka byose neza bashobora gutura baciye he kugira bashobore kubona. Okay, barashaka kuntora baciye kuri channel ya N Talent Burundi kuko uwanditse hariya muri comment baramubona. None urumva yuko Abeli yoza hariya muri comment akandika ati ngo ndagushaka. Bisaba nyine ahantu address iri nyine yihutiza kuri we direct kuko umuntu nkuje nakwikuza muri commentaire ngo ndagukeneye. Hama address yanje mba kumusaga kujya kabiri. Tumuvuga ati nimbo ushobora kunondera kuri Facebook izina niri contact bikunda kuyitanga ukayitanga bidakunda naho ngira bazoca kuri jewe kugira ishore gukunda. Naho baca kuri yo nta na kimwe. Hama kuri Facebook barashobora kuntora kuri Nduwimana Diane Stacy. Ego cyane kuri Diane Umunyakarama. No kuri Karama zina biradasa. En fait Facebook ya mbere yaruzuye abagenzi. Ego. Nugabanya ukagendera koramwe kugira naho no kuramwe nibikunda. Ko nigira kabigomba kuzura je. Nakukunda Facebook cyane. Sinzi ngene ko yari yo natanguriye kumenya gukoresha. Ego na Instagram arashaka kuntora kuri Nduwimana Diane. Facebook warujuje vuga ati reka nkire yindi. Umunyakarama ucugira ibidasi umunyakarama bisigura iki? Ni igitsina witwa ni itazirano. Ofete umunyakarama no muryango nyokuru wanje avyara papa yavukamo. Hama nanje nari ndamukunda niyo mpamvu naciye ngira iryo zina. Abo n'abarundi bitwa abanyakarama. Yego n'abarundi kazi n'umuryango nkuko bavuga abahanza abajiji. Cyabo ntabonzi sinze n'ubwo kumvukamo. Aho rero umvura cyari nyuma y'amajambe. Ntabwo nzi ukuri pe. Nombaza ati uvuka mu bwoko bwawe. Ivyo nta nivyo nzi n'ijambere ndavyumvise abanyakarama. Okay, turaja neza na neza muri music naho. Muri music Diane tumuzi nk'umuntu ari muri FFF. Aba FFF bisigura FIZZO Fans Family. Ari muri timu ya FIZZO Fans Family. Apa ari gukina filme ari no muri timu ya FIZZO Fans Family. Wari kuja muri timu FIZZO Fans Family. Niko ndamukunda cyane. Ego kandi namufanya kuva nkiri umwana muto. Ego. Aje kuja muri FF mu ba FF bisaba iki?
Cyo bisaba nuko baba bakuzi kuri umufanizi wa Big Fizzo nyene w'ukuri atari bamwe b'ingaga baza gusoma urusako. Yego. Atari bamwe baza gusoma urusako. Uno munsi barabonye Diane ko adasoma urusako. Yego. Ko barabizi ko ndamukunda. Biza gutuma bagushira muri team FFF. Neza na neza tuvuze FFF cyatubona neza na neza Big Fizzo na Kimana Stain n'abandi nyene novuga yuko bayirimo, ariko kenshi Big Fizzo akunda kuza kenshi avuye hanze agatikirwa nabo, ariko nta munsi ndabona Diane kubera iki? Hari mba fatiriwe. Ariko bafatiriwe mu ma rencontre hari mba ndimo, kandi abantu bavyibushe ni babiri, ni wewe n'ujya mu sister w'inzobe. Na Aurora aravyibushe. Aurora na wewe n'ujya mu sister w'inzobe aruka kugira amarira aruka guca ku mugabo, reka bamwita gute taramwibagiye w'inzobe nyinshi tumubona muri batatu bavyibushe. So mu ba FF ndazavugwa byinshi bitandukanye. Mutama Big Fizzo aheruka gusubira hanze, indirimbo ngangali igirije ahagaragara. Hari nandi majambo menshi akunda kuvugwa muri entertainment na cyane yerekereza kuri Big Fizzo. Hari mu ba FF canke kuri wewe biba bimeze gute iyo Big Fizzo ariko aravuga kuko aya muno majambo yavuze byagenze ukunuku yateranya amajambo n'uyu muvyifata ngo gute muri team biba bimeze gute? Twebwe naco bidutwaye kuko turabizi ko kuva kera yagwanye intambara zitari nke, kandi ntitumufise ku bwoba ko nigera tumaramaza. Turazi yuko urugamba rutanguje nuko ababizi nuko bazi ivyarimo. Yego. Twe nk'abafana tuje inyuma yiwe nk'abafana nyene. Yego. No musi jambo umudimudimu unavuga yuko yavugiye mu Kamenge muri Gera Plaza yabaye ijambo ryashitse kure cyane. Kuri wewe ukurivuga kwiwe waragushigikiye canke Fizzo kuri wewe cyangwa uvuga ati kwera n'umufana zoguma ndamushigikira naho yovuga amakosa ndashobora kumushigikira bimeze gute? Nta makosa yavuze, je nta makosa mbona, nubwo ndi umufana wiwe nta makosa mbona. Ko nimba yaravuze umudimudimu nibaza ko atazina yavuze. Oya avuze umudimudimu akavuga ati ngumuzungu umudimudimu ngumuzungu nyene ngo afeke like nkuko ngo nta murundi w'umuzungu abaho ibintu nk'ivyo. Hariho umuntu cha tubona ati yishuye no muntu avuze no muntu natavuze izina. None kari benshi abadimudimu ni benshi. None wowe witoye ukavuga nuko abari bo baba bagemye. None umva abandi ko batavuze kandi arabadimudimu. Bisigura ko yavuze abadimu, yavuze umuzungu w'umudimudimu, ntiyavuze izina ngo ni naka. None urumva witoye ikosa. Ariko uvuze umuzungu w'umudimudimu haje yuvuze ati nzokwica ugacupfa, baca barondera kwanza amatoza ya mbere aja kuri wa muntu yakubwiye ko azokwica. Uko nazina aba yavuze ari gaba yishwe n'ibindi. Bisigura yuko rero kuvuga ijambo umudimudimu wovuga ati ari nige usanga atabibwiye wibaza ko ari yabibwiye kubera ko atazina yavuze. Nta kosa ririmwe ne nk'ubu no camvuga ati umwirabura araho ko twese twirabura. Woca umenya bavuze nde? Woca umenya bavuze wowe canke bavuze jewe? Bisigura yuko uwibaje ko ababwiye umudimudimu ashobora kuba atari we. Ashobora kuba atari we, ashobora kuba yavuze undi muntu. Urumva ivyo nitwo bishigikira ko nituzi uwo ari we yavuze ukuri kuri muri we. Ego aravuze umudimudimu biratuma nyene niwe yabibi n'uvuga ko ari we yabibwiye. Ndiko ndavuga ariko utari kuravuga ko ari we yarabibwiye bivanye nuko abadimudimu ari benshi. Aravuga ati bamwe ngo nta maparfe bisiga, asa n'ibiwacu nago basa neza nta suku. Ivyo vyarakugeze aho urumva ati biko biravuga muri entertainment ko ari abantu batisiga amaparfe, ari abantu batoga abastar like nkuko. Ndetse na Big Fizzo arapostinga video avuga ati ndagiye urondera parfe nzogaruke ndi ngangali. Ndazi iyo video yaraciye muri team yanyu muri groupe neza na neza. Ico cyo kivuga kiki? Ico ndakivuga ko FIZZO wabivuze nyene novuga ko yakoze amakosa, kuko guhanura umuntu ati iki kintu kikwiye kugenda uko nuko nawe ufise ukuboko ushizemo kugira nawe gishobore kugenda uko. Uko niho ushobora kumbwira ngo wambara nabi udashobora kuvuga ati tora na 5 ugende ugure n'impuzu zo muri sura basi wambare. Wofu muvyihorera ko umuntu atashushoboye kumufasha ushobora kumuhanura. Kuko hari gihe ivyo oye ubumwumva ko bishobora kuba kubera kubura uburyo byose bibaho. Rero wowe kubera ubu bishoboye ako motora kanenge koresha amafaranga hamumuhe
agende kurondera ivyo ukeneye hama mote nkuko ubishaka. Byanavuze ngo ko n'abastari mu bo mu Burundi nyine baba like ngo banuka bawekiya bakoresha amajambo ariko bamwe bakavuga ati ku ruhande rw'iwe ashobora kuba yavuze ukuri bivanye nuko kuko si bose bambara neza kandi urazi yuko ubuzima ukuntu bumeze ni gutahura yuko tugerezwa abantu benshi hari abantu benshi baciye mu buzima bo bari kuno munsi bameze neza cyane baciye mu challenge atandukanye mabi ariko uno munsi tubabona nyene ebana baguma mu mamodoka yabo bisigura yuko burya ubuzima bubi kubuca mwose sempre kandi ubonye umuntu ari mu buzima bubi nibisanzwe kubera ko ejo ashobora kuba kizina giye ugasanga arabaye umuntu muzima siko se en fait nibaza nimba nakadashoboye kuronka deodora isigo no munsi kuko ubuzima novuga ko ari nk'isiguro y'amajambo agoye kuko uno munsi urashobora kuba ufise ejo ukabura no munsi ugasanga urabuze ejo urafise rero ivyo nibaza kata muntu yo bihagarara ko kuko umwe wese n'ubuzima babayemo kuko umuntu ushaka kumwabrija ngo kora iki iye atabushobozi bwacu afise en fait nibaza mu bo bavuze ego yavugiye muri rusangi kuko yavuze yuko umuntu amota ari umwe wenyene bamaze kuvuga yuko uwo mota ari umwe wenyene ari dramatique nizereka abandi bose bavuze ko banuka hama kandi ndazi nawe tiri uraca higa no hino mu wastar banuka nibaza ko Big FIZZO atari sindi ko ndavuga ngo ko ndumufana wiwe nibaza ko mu banuka atari oya ariko ntuvuge Big FIZZO wenyene abandi barahari n'abandi barahari wari umavuze ko hari abantu banuka waciye uvuga ati Big FIZZO arimwo byarantunguye kuko nzi yuko umutama wacu ari umutama w'isuku ariko industry iraryoshe kuri wewe biriko biravuga muri industry amajambo ariko arateranwa abana bariya urabikunda cyane wumva nyene vyohera bigahagarara cyane wewe wumva nyene vyo bandanye nyene bikagumaho nyene uko nyene bisirikira uko nyene ega bitabaye ku muziki ni waryo oya reka tuvuge ko uryoshe kubera amajambo rimwe hari igihe ducanga musha tuba twazimi okay kuko ndabizi ko Big FIZZO ijambo avuze kenshi rikunda kuduza abantu bamwe n'abari ndetse nakiri ku munyuma araza araposta urasohora nanjye sohore none iyo bibaza iyo hataba ivyo vyavuzwe bibaza ko ivyo kiri kwere kuronka ingena bivuga iyo bivuze ko iryo jambo Big FIZZO yavuze bigatuma abantu benshi babidugirako uno musikiri kumara mukunza kiri muri Bantu Boy Entertainment ndetse na famille FFF uno musi bimeze gute byarahindutse nibaza n'ubu ko tukimukunda umwana agarutse mu mwakira hariya muri Bantu Boy agarutse mwo mwishimira imiryango iruguruye ndazi ko umutama wacu atanze gafise ego umutama bamwe bavuze yuko ngo ivyo hano ya dramatique ngo yabishizemo inzigo mu bantu bafise inzigo nibaza ko Big FIZZO atarimo mu bantu bafise inzigo nibaza ko Big FIZZO atarimo okay abatahari babatahari reka mvuga ati uko biri koshe uri Diane turi kumwe Dishu Love Nyamunini Yes ubwa bwa Star TV so abantu bakinisha amafilme atandukanye cyangwa bafise amachannel ya YouTube channel yabo YouTube channel yabo gica ko amafilme mu murokirite sometime muze muramushira mu mafilme yanyu mumuhereza Nakantu kugira abandanye kubaho kugira impano yibandanye kuduga je yarambwiye ati ndakeneye ikiganiro kugira nanje impano yanje bamenye yuko ndayifise kugira nanje banshigikire uno munsi umuntu yo kwifuza kubona ibikorwa byiwe neza neza aje he umuntu yifuza kubona ibikorwa byanje ego sindakina filme nyinshi cyane gose ariko ndafise filme yitwa narakiye muri filme yitwa Ingingo y'umugabo Ingingo y'umugabo mu rugo iri kuri channel ya Mr Joel hama nkaba mfise n'indi ndiko ndakina yitwa Mukasoseri ego yo iri kuri channel ya NT Burundi ko muri umwanya ndiko nkorana na team NT Burundi New Talent Burundi uvuze ingingo y'umugabo niya ingingo y'umugabo gufata decision ingingo nyene ni decision nyene ko umugabo mu rugo arafise ingingo afata bakazubahiriza nkuko ari umutwe w'urugo canke nkuko ari umutware mu rugo uno musi Diane arubatse oya sinubatse none kumenga nyene hari hageze nta musi barakubwira ati Diane washaje rabuje kubaka pe igihe umuntu avyibusha ari baca burumenga arashaje kandi adashaje hari ugasanga ifite imyaka mike ni nkuko uvyibusha bagutinya nyene bibaza ko
hari abantu benshi bakunda kumbwira ngo ko nubatse kubera abona ukuntu ngana ego ni mugana nta bantu barakujya imihara ati jya twaguhaze mu kibano urabuje ku mugabo urondera umugabo mbwiye ko wampaze icyo mundonderera bisigura kwa mubuze abagabo barahari abimigambi ni bari bake gusa wowe ubushaka b'imigambi ego ariko birashika ukaronka n'abatarabi imigambi none utari w'imigambi uva muri kumushika kuki ariko birashika wowe umugambi navuze nibaza ko utanahuye hari abantu bafise imigambi yo kubaka n'abandi baza bashaka mujyana ibirori mujyane ibirori ata mugamba gufise ko avuga ati no gusohokana gusa nkagira icyo ndakuma ukagira icyo umariye hama bikaba bihetse yes Diane reka ndagushimire ku mwanya washoboye kuduhereza kubera ko wafashe umwanya wawe urava aho uri bavuze ngo kuva ku Musaga urava aho uri uraza neza na neza ahantu twakoreye ikiganiro si hafi kugira impano yawe igere kure kugira aba boss bafise amachana atandukanye acisha kwa mafilme bakurondera kugira bagukinisha filme kubera ko umunsi abigeme dufise si bose bakunda gukina amafilme bari ababikunda n'abatabikunda ariko urabikunda kandi urabikora atamuntu agutegetse decision yawe reka duhamagare buri muntu wese kwikanya kino kiganiro yaba mu boss yaba afise channel ya YouTube yerekana amafilme akurondere basa gukinisha guhereza kanoti kugira nawe bandanye kuba urakoze cyane wagize neza wagize neza nawe nzobe ni nyinshi oya ntabwo wiyongereje sindi mudimu nawe yavuze ariko usanga ari wewe wavuze ko atawe yavuze izina byoshika nanje ngamadu mudimu message igende tumbera aba FFF aho bari hose message igende batumbera nuko ndabakunda cyane hama dukomeze umugambi wacu wo gushigikira umusitari wacu ko dusanzwe tubikora kuva kera muri bwabo umwe nyene okay merci beaucoup amaze kora subscribe kuri Star TV mani gwezagire cyane I'm Starboy the Sheep I love you too if you love me if you don't I don't care support my job birabikwiye nivyo mba nifuza kazi Imana inkunda murakoze cyane Imana ibahezagire thank you so much